hariho concert iri kirategurwa ikomeye cyane y'abagumyabanga izoba ku igenekerezo rya 8 Munyonyi ukwezi kwa 11 mu kuvuga ikazobera kuri mesi kandi twaravyana horohereza public twaravye ahantu dushobora kwisanzura haza abana ibintu by'akaranga bikunda abana rero harya ahantu abana bazo kwidagadura yego nukuri twaravye ahantu ashaka kutworohereza kandi bizoba biryoshe bizogenda neza bizoba ari ibintu birenze amatike nayo mwavuze yuko tike ari 20,000 niba tukari 20,000 ni 15,000 tike simple ubu kabiri kuri promotion gushika itariki ya mbere Munyonyi ikabiri kuri 10,000 ni kuri abantu banyara gasagura amatike no kumira tugeranye avant le premier ni 10,000 ego hama après le premier ni 15,000 umva le premier atugeranye umva mugura amatike ewe kanyenyeri we kanyenyeri kare kare iramugwa na mugwiza we iramasha n'amashuri irangoma n'irenzi we na gitare yo guhaza we nimubahige. Salut guys, muraho murakomeye, j'espère yuko mumeze neza, muguwe neza, mushimana ko natwe dushimana muri BI, ni Gloria Munezero kuri micro. Nkuko vyama namamba ndi kumwe n'abatumire. Murabizi ko dukorera mu bintu byinshi bitandukanye, turaja mu karanga, turaja mu bana, turaja mu bakuze kugira ngo abantu bose bashobore kwisanga muri mu biganiro dutanga. Uno musi nabazaniye abanyakaranga, ari rya mbere dukoranye, twarakoranye n'abanyakaranga benshi batandukanye. Uno musi natewe iteka cyane cyo kwakira abantu bo muri association culturelle abagumyabanga. Ubu unye rero nashaka ndabasabe muturamukiriza abakunzi bacu n'abakunzi banyu kugira dushobore kuganira. Murakoze cyane turamukije ariko aradukurikirana ego ku mazina yanyu mwiza. Je nkaba nitwa Madame Ndayisenga Marie Rose nkaba ndi mw'ishyirahamwe ndangakanga ry'abagumyabanga ego nawe murakoze cyane nagomba ndamutse abakunzi ba BI n'abakunzi b'abagumyabanga nanje nitwa Mukunzi Gerda Alisa nkabandi umwe muri mw'ishyirahamwe ndangakanga abagumyabanga ishyirahamwe ndangakanga abagumyabanga ni rya mbere ndabakiriye nkuko vyama misi yose nakiriye abantu bwa mbere hari abantu baba bari bamenye murazwi wi mugabo hari abantu baba batabazi ryari baba bakeneye kumenya histoire yanyu inkuru yanyu mwavuye byagenze gute nashaka rero mutubwire mu majambo make abagumyabanga bavuye he byaje gute kugira ngo mu mazinyaka ingahe ivyo bintu eko murakoze ishyirahamwe ndangakanga ry'abagumyabanga ryavuye mu baskuti ryavukiye Igitega abaskuti bari Igitega b'abanyeshuri umugari wo mu nyuma baheva bimukira ni Bujumbura baciga muri kaminuza rero bashitse ino niho bateraterana batanguza ishyirahamwe ndangakanga ry'abagumyabanga yego hama buke hajazamwo abandi baragwira ubunye ngira dushika nko mu bintu by'amajana nkanga muri benshi muri mu majana nashaka kumenya mutubwiye ko mwavutse ryari ba scout bagiye hamwe maze imyaka ingahe muri ko murakora nka association culturelle abagumyabanga twemewe n'amategeko mbere y'amategeko twabaye twemejwe mbere y'amategeko mu 2002 no kuvuga imyaka 22 muri ko murakora yego 22 turakora umwana afite imyaka 22 abakuze cyane nibaza ko muba mufise mu bagumyabanga hari abavutse mwaratanguye gukora benshi cyane benshi mbere nyine bavutse inyuma yaho tumaze kwemererwa gukora imbere y'amategeko imbere yuko tubushobora kuganira nuko mbona imvura happy twimura nkuko mubibona twabaye oblige kwimuka kubera imvura muganibaza ko mutubona neza antuka ntaco byica nani two ndabaza rero kuri mvuga nti antuka umuntu yavyaye umwana ubunya akamuzana mu bagumyabanga muri mukoronka n'abuzukuru watanguranye nabo kamara yego sinatanguranye nabo muri abaskuti b'Igitega mbwa ishirahamwe ngahanyi Bujumbura ryabaye agayendimo yego
umwana wanje aza kuza ubu unye turi mu kuronka butsukuru. Mufise abamamvure bangana gute? Ubunye mugeze kubagumya bangana gute? Umunsi turi kubagumya barenga nk'amajana abiri. Amajana abiri. Barenga amajana abiri. Abato abakuze nombre abakuze. exact. Yego abato abakuze. Turarenga amajana abiri. Nibaze ko nkuko mubizi mwese tutiriwe turarandirira cyane, hariho concert iriko irategurwa ikomeye cyane y'abagumyabanga izoba ku igenekerezo rya 8 Munyonyi ukwezi kwa 11 mu kuvuga ikazobera kuri Mesi. Rero nivyo nari nashatse ko tuganira ko cyane uno munsi. Mwoba mufise ama concert angana gute? Mwahora he? Dora tubona imigwi myinshi ikora ama concert mugabo mwebwe ntitwababona muri mwahora mu biki? Murakoze cyane twahora ngaha abaduheruka twari dufise igiteramo igihe dukwiza isabukuru y'imyaka 20 hari mu 2022. Ico gihe umva haciye imyaka ibiri si kera cyane. Ni kera ku bantu baba bakunda ibintu. Oya turaboneka hari ibitaramo byinshi tujamwo, Kandi bisaba uburyo bwinshi. hari imanza tuja guteramishamwo, hari ibintu byinshi tubonekamwo n'ukuri. Yego twahora kuvuga ko mwahora ngaha. Ni ikibazo catumye inyuma y'iyo myaka ibiri mwiyumvira gukora concert ubu unye kuri iyi nshuro mukavuga ngo dushaka dukore concert. Yego Yagakura nkuko mu bintu ishirahamwe ritegekanya gukora nuvuga yuko harimo ibintu vya concert, harimo ibintu byinshi, ariko kugira ngo abantu bamwe batwibuka, abantu babona aho tugejeje, ico kintu ca concert kirimo, umva muzokoma mutubona inyuma y'indi myaka 2 cyangwa umwe musore mutubone musubire tubabone. Ndakunda kubaza ibintu bitandukanye bivanye n'ukuntu nibaza ko n'abandi bantu baturaba barafise bene ico kibazo. Murafise ingene abantu dufate nk'umuririmbyi asanzwe abafise impano yo kuririmba, ari ufise impano yo kwandika, nibaza ko no mukaranga ariko bigenda. Mugabo ikintu naratahura abantu batora amapa bakreya amadanse bigenda gute? Nibaza ko uri mu bigeme batamba duha umuco no musi nk'umuntu ashobora kutubwira ingene mu bigenza. Yego gukreya amapa novuga ufite kuza gutamba ni ibintu usanga ari impano kuri bamwe, ni ibintu usanga abandi babikunda, ariko mu kubikunda ni usanga ariko haravamwo kudevelopa, novuga guteza imbere impano yawe. Rero mu gukreya amapa kungene bigenda ni turaraba umukinyi kwanza, ndi mu ba coach, turaraba abakinyi kungene indirimbo kungene biyadapta, kungene bametriza bitufata n'ingoga ugira utuntu tumeze neza rwose, intambo zitandukanye, hama tukaza turabatesta ukamubwira nukreye iki ugasanga turahitije imbyino twagiye turayikreya twebwe nyene. Yego bibafata nk'umwanya ungana gute? Dufata indirimbo mufise hamwe zingahe Kamata? Dufise izo tumaze gusohora ku ma albumu tukazirenga nka 60. Murafise indirimbo zishika 60. Izo ndirimbo sohora ko hajya gusohora imbyino n'amara menshi cyane, bisaba uburyo bwinshi. Muri izo ndirimbo 60 no kuvuga yuko iyo mugiye mu manza canke kimugenda murazihindagura canke murafise za zindi mwaba muri ko mura zamazigaruka za zindi canke zose murazifitiye intambo none? Oya ntitugumiza za zindi nyene, turahindura hama turakreya. Niyo tuba tumaze imisi tutambaye amapa nyene turayihindurira tukazana ndirimbo bari yayindi nyene kwa indi usanga zikundwa cyane, kuvuga iyi ntayo twohewa reka twirondera andi mapa mashasha, tugaruke mu mapa mashasha ariko bagume bayumva. Nani ndakwajije rero gukreya ayo mapabe ukutora pabe bafata umwanya ungana gute? Indirimbo imwe n'umunsi umwe. Yego nawe nyene uwo munsi ndya mwanya wa repetition. Antwa nta mwanya nta bashasha mwe mwigera mutunga none bashasha bica bigenda gute kugira ngo munyarutse gutyo? Nkuko bivuze abagumyabanga turi benshi, deja n'abantu bazogira ico giteramo bazopresenta imbere barenga 150. Bazopresenta urumva abantu 150, dufate nk'umugwi w'abakobwa urigabura ukavuga aba baraza gukreya, aba bigishe, aba bametrize, tuba turi benshi ku buryo no kuri nta muntu ashobora kubira ikintu akora, kandi umuntu mushasha wese afatwa neza arigishwa, ibindi bigakorwa ku ruhande.
Okay. Yego. Uyu mama nibaza ko ari amazemwo imyaka myinshi. Umaze imyaka ingahe muri mu bagumya abantu? maze imyaka 5. Imyaka 5 uri mu bagumya abantu. Yego. Reka mbere kuri wowe waje vuba. Yego. Niki kintu wakunze mu bagumya abantu cagutumye uzamo? Ikintu ca mbere umuryango wanje abakuzine abatante turafise n'umunyokuru ya abyinaho Mu bagumya abantu. yego yarivye kabugubugu Ndamuzi. Ni mama Nicole. yego Nicole No kuvuga ko ari ryari grand-mère wawe. Yego. Wari umwuzukuru w'abagumya abantu. hama narabikunda narabona amaconcert yabo mpejeje secondaire none nihaye objectif yo kuza gutangura hama ikintu nakunda ibintu byinshi n'umuryango n'abantu bakundana n'abantu bigishanya akaranga kandi nyuma y'ibyo hariho n'ibindi bintu bihabera mu bagumya bangangira abantu benshi batazi hariho thèmes et débat ahabera nukuri aratwigisha cyane aratuma tumenya par exemple imbyino dutamba amajambo avugirwamwo ugasanga wahora wumvi barabyina indirimbo ariko ntuzi ivyo bavugira N'akarorero k'indirimbo imwe wumvise utaruzi. ubwambe kabugubugu je nkiyumva sinumva exactement kabugubugu ni iki gusa baradusiguriye ko ari izina y'umuntu baradusigura histoire igani histoire bari mu kabugubugu ni imbyino nyinshi deja titre ugasanga ikana gucanga yego byose barabitwigisha si ivyo by'imbyino baratwigisha ukungene nka mois de la femme sinzi abantu bakurikirana Instagram yacu byose barabibona mois de la femme baratwigisha ukungene umukenyezi umushingana yifata byo byose. Okay. Mama uyu mumama nibaza ko ari mu bavyinya. Nibaza ko bakunda gukurikirana indirimbo nawe nyene baca bamumenya. Shaka kumenya iyo muriko muratora indirimbo surtout gutora titre ko kimushiramwe amajambo agoye kugira ngo ntimutuhe insiguro y'amajambo agoye muratanga ijambo rigoye mugabo ntimutange insiguro y'amajambo agoye mu gihe cane muri iki gihe turi hariho urunganwe rushasha ico kirundi bashobora kuba batagitahura. Urakoze cyane mu bisanzwe imbyino nyambye niba iva mbega novuga gute ifise ingufu sinzi ko bivuga mu kirundi kuko twebwe tujejwe kwankadra abana encadrement de la jeunesse à base de la culture hama ajya amajambo agoye turayigisha abana bacu yabeje kubikubwira turafata igihe tukavuga tuti iyi mbyino amajambo agoye tukabasigurira kugira ngo nabo bamenye nk'ubu ejo bashobora guhura n'umuntu abaza ati kiriya kintu mwatumye ni giki kugira bashobora kuronka insiguro nk'umuntu asanzwe ari mu bagumya abantu. Namwe namubajije umwanya bibafata kugira mushobora gutora indirimbo gushobora gutora amakreya amapa mwebwe namwe kugira mushobora gukora indirimbo murinde muyiheza nka kabugubugu yabafashe igihe kingana gute kuko ni urubyino rurerure kanyenyeri ni urubyino nabonye umenga nabwo nyene si rugufi n'izindi izitandukanye bibafata umwanya ngana gute kugira ngo mushobore umwanya munini urumva igihe umwe ashobora gufata imbyino wenyine akayikora n'igihe rero usanga tugiye hamwe turi nkabangahe tugateranira ivyiyumviro bati igitero ca ikinyeho kivuze gutya kugira ngo tugire institut logique ho kwirikira ibi kugira ngo ujya muntu ariko arayumviriza yumve ko ari ibintu nyene bifise ifatiro yego byoshe no kumviriza. Mu kuva abagumya banga batangwe mumaze gukora amaconcert angahe? Tumaze kugira amaconcert 9 guhera mu 2022 ziza ziraza inyuma y'imyaka ibiri nyene. Yego gusa hamaze kuza ibintu vya covid byarahagaze gatoyi gusa nyine nandi yari imyaka mike si ibiri ariko ni mike cane. Yego nikihe rero ikintu ubu nyene nyuma y'igihe inyuma y'iyo myaka ibiri kuko ikintu cyacu cyose umuntu akoze ikintu harabamo amelioration ngira niko novuga akarusho ko bivanye no ma concert mumaze gukora ako twiteze muri iyi concert ya le 8 naka ego akarusho koko niko bura kubera uko umwaka uhera niko dutera imbere hama akarusho ka mbere nuko muzobona dushaka kwerekana urukino rwo kuva 2002 abagumyanga babayeho imbyino zo kuva 2002 hari imbyino umengo twari bagiye gatoyi dushaka kugarukana abantu bakazibona hama azoba ari ibintu muzobona namwe kwanza umuntu azohishikira niho azobona exactement yego muzobibona muzobona prestation turiko turakora muzobona uburyo bwakoreshejwe muzobona umva n'ubunye muko muranitegura murabona ko ari ibintu
birakaze cyane ni ikinyene nagomba nce ngarukako kera ntitwabona abantu ubunye abantu bariko baragerageza kumenya gukoresha imbuga kugirira promo ibintu byabo mubona harimo akarusho bivanye n'ingene kera bagirira ama promotion ibiteramo byabo biriko biraba ama Instagram biki ama WhatsApp ama TikTok n'ibiki ubisanga ku bivanye na generation wowe nka wewe mama uri kurara ubona uko mwe mwabitegura kera n'ibyo mwahaye abajone ubonye kuba ntibariko barabitegura ubona hari itandukaniro riri yo hari cyane kuko urumva ubuhinga mu hoteli imbere twebwe nta WhatsApp ngira ntebwa na nka 2002 nta WhatsApp yari bwagwire n'amatelefone ngira ya mobile sinzi ngira zifise bake hanyuma bya Instagram bya Facebook nta byari bihari kijya gihe twakoresha ni radio nko kuri radio televiziyo ngira niyo yashobora kubakorera publicité yego nta ama mu nyuma mu 2010 kuduga naho uko iminsi yagiye iragenda haza ibintu by'iterambere uburyo bwagiye butera imbere bwo kugira publicité wowe ni byinshi cyane yego murabibumbisha bakabyumva n'ingoga kugira ngo mushobore kuba kubera ari abamama nk'ubugiye kumubwira ngo nkoshaka gukoresha hayiji ngo kugira ngo iki kintu akubwira ati abamama b'iwacu vraiment uragerageza ukabibasigure ati ahubwo nyereka bigenda gute nshirira kugira ngo ashobore kubishobora neza yego wambwiye ko witwa Mfunzi none bivanye n'ama mwe muri ko muraraba ama concert nibatse ko mumaze kwitabirira ibiteramo bitandukanye muri 5 ans uramaze kwitabira ibiteramo bitandukanye nibihe n'aya ma challenge muhura nayo cyane muri mu biteramo iyo muri ko mategura ibiteramo intambamye muhura nazo canke umaze kubona zishika iyo muri mu giteramo surtout muri ibi biteramo by'akaranga novuga kote iwacu twebwe tuko turabitegura n'ukuri abari sawa intambamye ngira novuga nuko abarundi bataratahura cyane ibintu byerekeye ibintu by'ikirundi aba evenements menshi abantu bavyitabira si benshi hama nje nama organisation menshi ndajamwo ariko gusenye nutunenge nitubura yego utunenge ntitubura no kuvuga yuko urabona mwuko haba hariho intambamyi yego harabura utuntu nyine two gukoso harabura utuntu tumwe two gukoso ariko si ibintu binini cyane cyo gituma nka concert kwikira wabonye aho wananiriwe ukaca uvuga ati muri concert iwacu tunokosora gute no musi ndi kumwe n'umumama yatangaye muri 2002 ubu tugeze haheze imyaka 22 urumo w'amateka nshaka umuhumure muri ibyo nshaka kumenya intambamye muhura cyane muri mu gihe muri ko murategura bene ibi biteramo zibarize kubera nk'ubu turaheruka kuja mu biteramo usanga biba byabaye nibaza ko bibatwara umwanya munini birabaruhisha biragirane ugaca usanga abantu ntibaje uko byari bimeze byari bikwiye ugasanga umenga vraiment kandi byari biryoshe cyane mugabo ugasanga nyene abantu ntibavyitabiriye cyane mwibaza ko bipfira inamba nyene uyaje kwivuga nyene abarundi ngani turamenye ntibabikunda sino ariko tuzi ko abarundi bakunda karanga cyane barabikunda iyo surtout no mu manza duhora tubona abantu batamvye neza abantu bararyoherwa cyane yego ariko nyene ntituzi gituma hageze nk'ibiteramo usanga batitabira cyane tuko tukomparanga kujya kwa bastar ukuraraba effectif itumbera ahantu haririmbye tamati haririmbye nde sico kimwe na audience twe turonka yego kandi arivyo bategereza kwitabira cyane okay nivyo bategereza kwitabira cyane surtout nawe uvuze iyo audience iyo public nyene mwebwe public yanyu none ni yahe kugira ngo mushobore kudandaza kuko niba ushaka kudandaza ikintu fo kukidandaza muri public yawe nyene namwe mwibaza ko public yanyu ni iyihe none twe public iwacu kwanda turayifise hari abantu abakunzi bishira hamwe hama turagerageza uko dushoboye kubera ko umuntu kwanza hari gusanga ataba aratahura neza ibintu by'akaranga ivyarivyo ukabimwumvisha turashika mu madieu atandukanye tukagira ama promotion publicité
amayinite tukabatambira gatoyi turagerageza kubaposha tukabereka de quoi il s'agit umva umuntu ababonye no musi muratambye avuga none muri kwasaho bizaba bimeze gute rero turagerageza tukabashikira abakurikirana ama réseaux sociaux twavuze n'abantu benshi turabereka imyiteguro turabereka kungene biba bimeze ku buryo n'umuntu bigitangura babona ati ni bya bintu byo gutambika irundi tinda kavugana n'ibintu kumengo birashushe aya ma repetition uko abangana uko biba bimeze uko ndabasanga hirya no hino ko aratamba bariko baradandaza amatike bariko barasigurira abantu donc nk'ubu tuje kubashorera itike musha mudutambiye umve ko batambira gusa turabatambira n'ukuri bishaka ega nivyo dukunda namye ndababaza kare turiko turaza kugira ngo mwambwiye ko nta mahera menshi biba birimo bigenda gute kugira ngo umuntu agume yemvesisa mu kintu abona yuko kitariko kiramuzanira ataho tuhirimo kuko ndamaze kuganira n'abanyakaranga kenshi batubwira nta mahera arimo muri ibi bintu important ni talent yanyu nko kumwe bamwe ko baravuga ni talent umufise yiwanyu kandi twaba tuzi ko abantu tano bayivyaza umusaruro none mwebwe namwe izo nguvu muzikura zo kwama misose muriko murabandanya mukora mu bintu tubona hariho amahera bashiramo nibazikome n'amadeplacement murashiramo mukaza inguvu zanyu mwungukiki hama niba mutunguka inguvu muzikora zo kubandanya mukora nk'uyu mumama yatanga muri 2020 ahanini tujeje kwankadra la jeunesse abana nta si rya association yacu si but lucratif tukeneye kwankadra abana tukeneye ibi bitaramo tugira ababa hafise amamanza haba amakoncert tugira urabona ko abantu babiryoherewe cyane bakabyorerwa cyane rero twebwe ahanini ntituvize amahera dushaka kwankadra la jeunesse burundaise hama iyo tugize muri ibyo bitaramo navyo nk'abafise nk'imanza tuja kwagrimenta naho nyene uravye ngene tugenda tungana effectif tuba dufise n'amahera baduha nta naho bihuriye ko tugiye nko gutambira nk'abantu bafise nka mariage ariko mwe murazimvye oya ntitutinje na gato uravye abantu uko turatungana tugenda turi nk'abantu bashaka 40 urumva umugwa w'abakobwa 10 abahungu 10 abadamu 10 na groupe musicale 10 n'abajeje kuturabira nyene ibintu hama uravye amahera baduha ntaho bihuriye uravye nka déplacement abaho umukinyi nta association twabikubwiye nta but lucratif dufise nta kintu usanga yinjije mu by'ukuri twebwe nuko twihebeye kwankadra la jeunesse none nta nico muriko murakora nk'iyindi migwi kugira ngo muje hamwe petetse murabe icokorwa kugira ngo mushobore kugira kuko nivyo bidanye na ndiko ndavuga niba mufise iyo mpano Imana yabahaye ikaba ari impano yoshobora kubyaza umusaruro mukayibyaza umusaruro hana nimwe mwigera mwamfiza aja kubikora kugira ngo mushobore kuraba kuko imigwi ndagakaranga ngaha mu Burundi ni myinshi uko abaririmbyi bashobora kuba kera niba umuziki utahemba niba utagirana ubunye kugira ngo mwe namwe murabe ko byoshobora kugira ico bibazaniye yego nk'uko twaba turabivuga kugira ngo imigwi yegerane ni ibintu bisaba novuga uburyo nk'uko ubivuze hariho projet iheruka kuba ya PASAG aho yahuza imigwi myinshi urumva ni ukuri twarabonye ko bishobora guteza imbere ikintu c'akaranga yego harabaye iyo projet yari iri imbere abagumyabanga gusa hari imigwi myinshi yego okay urumva peut-être mu minsi bizogenda neza bizotera imbere turi n'abantu baza baraza investisamo muri PASAG yabigiye muri kijya ca public nari nakubajije none ko tuzi ko abantu bakunda ibintu by'akaranga cyane ari abapapa bacu abapapi nyene nk'abo wari kuravuga abantu bakuze abantu ba ruguru mwe ntimwigera mwiyumvira uko muramaze gukora concert ruguru muhora mwiyumvira ko niba uwo muntu atazoshobora gushika hajya iwanyu ko ubu nyene pour le moment igiki yokora kugira ngo nawe azobone niba ari umukunzi wanyu ari ruguru canke ari handi hantu bizogenda gute kugira ngo nawe ashobore gushikirwa erega twebwe iyo shiramwe ryacu nuko nyene avec amagume yagiye aba dufise amantene ma province menshi Gitega Rumonge Mwaro Kirundo n'ahandi rero abakora ibiteramo
yego umva ni kwizina ry'abagumyabanga nyene kuma barabagumya ari mantene y'abagumyabanga yego simpaka ngo twebwe abo ngaha bo kuri siege ngo bari mwe muduka kandi dufite amantene rugo naho urumva nabo nyene barakora ibiteramo nabo bazoba twara hariho concert yabereye Igitega Giti ca Ngoma yakoreshejwe n'abagumyabanga b'Igitega yego naho niyo twari turaduka tukabashigikira tugapresenta ko nabo nyene nabo bazoza ko ari mu gihe c'amashuri ntibizokunda ko bahashika ariko twari twifuza cyane ko babana natwe yego kuri benshi usanga ari abanyeshuri tugaruke rero ku byerekeranye n'amatike ngira ngo n'ikibanza mwakoreyemo mwafashe kugira ngo mwakore kugira ngo murinde mufata kuri mesi bizobera kuri mesi VIP ni ahantu vraiment hanini yahagutse duhora tubona hafata ahantu hari hakorera ba Daju hagakorera ba Kikingi hagakorera abantu donc abastar vraiment bakomeye nibaza ko mwebwe natwe turabastar murabastar vraiment murabastar ariko badasanzwe muri mwenyene c'est même pas amigwi myinshi yagiye hamwe mwebwe l'idée yuko deja mushobora gufata hajyanye nta katima kanasimvye mukavuga ati no imana yanje nitwaronka abantu nka Desa canke muzoja mufata gatante canke bizogenda ngo abagumyabanga turi benshi abagumyabanga turi benshi wese azanye umugenzi wazanye famille kandi tuva mu mafamiye akunda akaranga kwera ko nashaka kukurekura muhira ngo wamuja kugira mu mahepetition uje mu manza zihera mu ijoro nuko twahakoze twahashize hajya tuhazi kandi twaravyana horohereza public twaravye ahantu dushobora kwisanzura haza abana ibintu by'akaranga bikunda abana rero hajya ahantu abana bazo kwidagadura yego nukuri twaravyana ashaka kutworohereza kandi bizoba biryoshe bizogenda neza bizoba ari ibintu birenze amatike nayo mwavuze yuko tike ari 20,000 nibaza ko ari 20,000 ni 15,000 tike simple ubu ikaba iri kuri promotion gushika itariki ya mbere Munyonyo ikaba iri kuri 10,000 ni kuri abantu banyara gasagura amatike no kumira tugera avant le premier ni 10,000 ego hama après le premier ni 15,000 umva le premier ratugeranye umva mugura amatike hasigaye imisi bike cyane ahubwo kugira ngo après iyo amatike hazoca iyo promotion hazoca haza iyo ya 15,000 kukintu cereke ni kibazo nama ndiko ndabaza kenshi abantu bariko barategura ibiteramo urabona ko amadeplacement asigaye ahanga abantu gose amabus aragoye abantu bose ntibafise imiduga ntibagira ni meme n'abafise imiduga hari igihe igitoro kibura mwebwe mutegekanye iki muri ico gihe turacarindiriye mu gihe tuzoba tubona yuko igitoro casuye kumera ukuntu tuzomenyesha abakunzi bacu ariko twararavye ahantu murashobora gufata bus imwe ntirenguke yego ariko nyene babikunda ntibazorera kuza ni nkuko bagenda mu mariage basanga bagiye nko kuri imanza kandi rukaba yego bikaza ari urubanza nyene ntushobora kura ngene ubikora mutubwire rero ingene amatike atandukanye mutubwire naho boshobora kuyakura hanyuma ngira ngo tuce turangize yego murakoze amatike ariko aradandazwa hariho kuri shop Infinix iri munsi ya Capline hajya barahasanga witwa GP ariko aradandaza amatike baraja muri Galerie du Progrès numéro A10 Madame Frédéric ariko aradandaza amatike hariho no kuri immeuble Ngoma kwa Ngoma barabaza witwa Dasa nawe nyine ariko aradandaza amatike hama yasoba hama numero hariho abantu bariko badandaza amatike muri sud no muri nord kugira ngo bende bayideplace baza muri ville tuzobaha ama numero mwashirireko hama rero amatike ni 10,000 twababwiye gushika le premier ego hama inyuma yaho hazoba ari 15,000 hama VIP ni 50 kwizere ko azokuzura nko kwa Kikinga abantu basaba amatike ahere hanyuma dutebe abantu binjire ku buntu ego hama VIP ni 50,000 hama tabika abantu bane ni 50,000 hama na ticket sponsor ni 500,000 ego akabika rero ko karuta iyindi uwo utambwiye niko shaka umbwire akabika katahoramo muri concert y'izindi mwagize akabika gatuma bazi akabika nikabura umve deja za ibintu bishasha muzotubona mu matenu mashasha muzotubona
stop gato abaki tuzogarukana azoba ari za ntambo zose za mbyino za kera na mami wawe azotamba j'espère yuko Azobyina. n'urungano rwiwe azoba harimwo abazoshobora no gutamba azovyina tuza kuva bivuye ufite n'abantu baba badakunda karanga ni ukuri hazoba hariho abarantown mu nyuma kandi si kuvuga ngo ntibagakunda bazobibona umwene bizaba biryoshe hari abantu natwe twatanguye tutabona ibintu by'akaranga ibyo arivyo ariko mu nyuma ugasanga ugenda urabikunda mbere ko turangiza ndi kumwe n'umuvyinnyi nukuri nta kuntu nakumwe noba kumwe n'umuvyinnyi ganye mu bisanzwe mwari no kudutambira n'abatamvyi barahari n'abatamvyi badutambire basi tugende tuberetse ko tutariko tuvuga oya mwoshobora kutugirira akantu mukaduhonja ku buryo babona vraiment ivyo bintu n'ukuri kw'Imana kandi muraca hajya mu dutambire yabura bitamba rero n'undi n'abari behind camera hajyanye bahava badutambira mudutambire mutugirire akantu ku buryo n'umuntu wese n'uwo twariko turavuga adakunda akaranga ayumve yuko Lolita atoshobora gusiba kiretse agwanya nukuri je ndavye imyiteguro ihari ingene imeze umuntu azosiba uwo munsi nukuri azobaho wumva uramwumva ikigongo nukuri ndamwumva ikigongo uhereye kutwo twana duto duto bafise abana bangahe none abana ubu nibo bagira encadrement ngira ngo abakobwa bashika nko kuri 25 abahungu bashika kuri 15 ni abana bato bato abana amabangana nawe we nawe twebwe ni bashi mbega kwanza concert bigabuye mu mici ngahe bazoba ari imice ibiri yego première partie na deuxième partie première partie zobikitwe n'iki deuxième partie zobikitwe n'iki hose ni kubyina ni gutamba ni kuryoherwa ni ingoma ibintu byose muzobibona n'amasurprise bata tuvyinira hanyuma tubyinira abatamvyi nabo bariko baratamba kugira abakunzi banyu n'abakunzi bacu nabo nyene baryoherwe oya ingoma itambe gatoya oya ntituera tumeze oya turatamba twe nabo mandusi gatoya kwazi nabyine gusa senda vyina nawe tutamba oya fasha gutamba jewe utamba ari wenyene ntivyokunda nzaba ndi jewe ni kubyina gusa baratwimye gutamba je ibi bintu se kanyenyeri kavuga kanyenyeri gira kanyenyeri ewe kanyenyeri we kanyenyeri kare kare kiramugwa na mugwiza we kiramasha n'amashuri kirangoma n'abirenzi we na gitare yo guhaza we nimubahige nka ewe wararaye we nanje nararaye abakobwa b'iwacuma bose n'umunani basa n'ibirenga we isiga yatereye nimubahige nka reka rero ndababikira kandi ntuzakumviza ujya munsi murumva nyene n'irijwi je nibaza yuko umuntu wese aca yumva irijwi ingene riba rimeze ni indirimbo nziza cane nizere yuko umunsi umwe muzoduha mukadusigurira kuko nk'ivyo nyene urumva hariho insiguro y'amajambo agoye tuba dukeneye kuryanye kuri YouTube bashira kuri nibaza ko namwe muzoze muragerageza muri description maze mushiremwo basi n'insiguro y'amajambo agoye umva ikirundi muzobifatire umwanya ngira nico nozoma dutumira mu biganiro nibaza ko ari ibyo sinzi ko ari cyo tuzobatumira n'ukuri karibu n'inyuma ya concert tuzoza mwaronse benshi tuzoza tubivuge mwaronse bakeya muzoza kubwira ugatse nizera neza ko tabakeya bazobwira abandi ko birateguwe neza ku rutonde imeze neza cyane niba muzosumvye ibyabereye kuri departement muri 2020 nibaza ko bizari yumva ubunenge ntibubura ubu rero hajyanye bice biducirwa najya byari biryoshe cyane rwose urumva niba birenze bijya urumva nizera ko bizaba bimeze wabipfutse cyane okay sinzi ko ari cyo noba nibagiye mwobwira abatwumviriza hama turangize
ego twagomba dushimire cyane abagumyabanga bariko baritangira igikorwa abari mu Burundi n'abari mu mahanga tugashimira cyane abantu bariko badufata mu mugongo turashimira Bankobu turashimira Microfinance Defo turashimira Hope Design turashimira amamedia duhereye kuri BI ama television turashimira RFM turashimira Buja FM Irebe FM turashimira ama TV Siren turashimira Umukubito turashimira Ihasa Design turashimira K27 Studio turashimira n'abandi bantu batandukanye bariko baritabira kamo kacu kuri birego abana kwagura amatike turabashimiye cyane nukuri ni ibintu bizoba biryoshe ni ibintu bizoba biko biraduza akaranga hejuru turatumira abantu rero kandi turabatumiriye cyane baze babone abagumya bangahantu bageze babone kungene biryoshe umva reka nzotamba twenyene twese public izo bikiratamba muje kuri YouTube yacu muzosanga indirimbo zacu zose babe baraziga kugira ngo bazoshike ibyo bose barazimenya ujya mu diwa amaze kumutamba ego hama bakurikirane kuri Instagram na Facebook imyiteguro yose na kintu na kimwe turiko turacamo kitariko kirahaca étape par étape kugira babone exactement ivyo ari byo turabiteguriye cyane turabiteze ego karibu cyane Jeri baza ko atakindi mfise ndenzako jewe ni juste kubashimira namwe kuba mwaje hanyuma na bonne chance nizera yuko ibisigaye tuzohura lo 8 ibintu biriko ari bimeze neza cyane nakoze cyane kuza imyiteguro myiza hama namwe mwese muriko muratwumviriza mwumvise aho badandariza amatike mwumvise aho mushobora kubakura nibaza ko n'ushaka ngira kuraba ama repetition ntiyimiriwe ama repetition aho bari karabera nibaza ko nabo nyene boshobora kuza kubiraba kugira ngo bumve ko ivyo turiko turavuga atari kinyoma mwakoze cyane rero kama Imana bane namwe abe mu byaro no mu banyu mwakoze cyane namwe twashimye